Eha dasha umwigisha wewe nibiki dasha ndabona kumenga ngo batange nona verity wewe ngaho ku ntebe ya kabiri mvuga wewe nyene mbwira izina. Nitwa Alexis. Alexis umviriza mvira mwishure sinkeneye gusubira kukubona ngaha n'umunsi warimwe mu cigwa canje. Yamaye nkawe rero aziziki Jesse ntahuye Jesse subira kubwira irya kabiri urakoze mpumure uza wasohotse. Umwigisha kabasha yahumiwe nibiki abandi barajumarariwe. Umwigisha none ngaha mumbonera muhoye ikiga yemwe eka nabandi barabonye ko azize ubusa. Professeur kubera iki hariho amategeko ariho kugira ko iki ntawonyishura. Amategeko nibaza ko abaho kugira ngo habe urutonde mu bantu ntanyuzwe. Amategeko abaho kugira ngo akingire agateka kazi na muntu wapi ntanyuzwe. Amategeko abaho kugira ngo abantu bubahe leta basha mwigisha ntanyuzwe. Amategeko abaho kugira ngo habe ubutungane. Urakoze cyane mbwira rero noba narenganije mugenzi wanyu mu kanya gaheze. Batego kabisa wamurenganije. Mwigisha ati naje nayibonye ko namurenganije. None ko atanumwe yigeze ahaguruka ngo yamame, ko atamuntu numwe muri mwebwe yigeze ahaguruka ngo ambuze. Kubera iki mutigeze mugomba gukinga aka karenganyo? Ewe mana yanje bigarutse ku banyeshure. Umviriza ivyo muhejeje kwiga murabonye yuko naho twokwigishije amasaha arenga 1000 mutotahuye. Kiretse mubibayemwo nta kintu na kimwe mwavuze kubera atarimwe vyariko birashikira. Ingendo si nziza ahubwo niyibagwanya igwanya ubuzima bwanyu. Iyo mwiyumviye yuko bitabaraba mukavuga muti ibi ntibitwerekeye ndaha kugira ngo ndababwire nti nutafasha kugarukana ubutungane nawe umunsi umwe uzogirirwa karenganyo. Nta muntu numwe azoza ngo agufashe. Ukuri n'ubutungane bitubamwo twese. Ivyo rero dutegerezwa kubigwanira kuko mu buzima no mu bikorwa vya misi yose turakeneraniye. Bisigura ko twicarana hafi na hafi ariko vy'ukuri tutari kumwe. Twibwira yuko ingorane abandi bafise twebwe zitaturaba. Muti ivyo ntibitwerekeye tugaca tugenda mu mihira tunezerewe tugatekana. Ahubwo tubwirizwa guhaguruka mu bumwe kugira ngo dutuze akarenganyo. Ku munsi akarenganyo kama kakozwe mu bikorwa vyacu vyabi vya siporo canke naho hoba muri bus. Gerageza ugire ufashije ariko ntibikwiye. Nigikorwa cacu guhagararana n'abandi. Nigikorwa cacu cyo kuvugira abandi batabishoboye. Mu yandi majambo uno munsi ngoma ndabigishe ubushobozi buri mu majwi yanyu. Ngomba mwige ukuntu mushobora kwiyumvira. Ngomba ndabafashe kumenya guhagararira ukuri. No mu gihe vyo bitandukanye yuko ukora ibitandukanye n'ivyo abandi bariko barakora. Okay, reka dutangure. Bash, uyu mwigisha nta majambo mfise no kwirirwa ndavuga huko icigwa kirikwije. Abarundi baraciye umugani ngo uraba wumva birenge ni ubarigwa. Kino gihe hariho abarundi ataco banezwe. Hariho abarundi batigera biyumvira yuko ivyo biriko birashikira abandi nabo bishobora kubashikira. Abantu bararenganywa biteye ubwoba, abantu baratotezwa, abantu baranyuruzwa, abantu baricwa, abantu baribwa, abantu barapfungirwa ubusa. Ukarondera abakozi b'Imana iyo wabonye ukababura. Baba pasitori ntusubire kubabona, baba patiri ntusubire kubabona, baba shehe ntusubire kubabona. Umwigisha ati dutegerezwa guhagurukira ubutungane n'ukuri. Nimba basi utobishobora fumushigikira abariko barabikora, abahagarariye ubutungane, abariko baravugira abandi, abariko baraburanira abandi. Twige gushiranako, twige gufatana amaboko. Nakarenganijwe na kanaka duhaguruke dusemerere maze uwumurenganije amaramare amurenganure.
ivyo birashoboka neza mu gihe abantu bagize uruhome rw'intamenwa, mu gihe abantu bavuze bati dutegerezwa gushigikira ukuri n'ubutungane. Nta muntu n'umwe abaho ashobora kwitambika imbere y'ivyo bintu. Ukuri n'ubutungane tutabishigikiye ngo tuvyumireko, wa munezero twifuza kugaruza ntawo tuzoba tugishitseko. Ijambo ry'Imana rirabisigura neza, rirerekana yuko Imana yonyene ikunda ubutungane kandi ariyo butungane. Imana yonyene niyo kuri. None twebwe tumaze iki mu gihe bene wacu bafatwa bagafungwa, tukabona neza yuko bariko bararenganywa, mugabo tukihorera? Abandi nabo bakaguma bitwengera, boya ngo ntimusubire kubesha, hariho ubutungane. Kandi abantu bariko baramererwa nabi, abantu bariko bararenganywa, abantu bariko baranyuruzwa, abantu bariko baricwa, abantu bariko baraturatuzwa. Aba rero baguma bakora abandi kwitama, sinobamarako n'umwanya munini, kuko Imana yoyo ni Imana y'urutonde, ni Imana y'ubutungane. Baraheza gutwenga nabo bigaca bibasubirako, akaba ariyo basubira mu kibanza abandi barimo. Uno munsi iki cigwa kije kugira ngo kitwugurura amaso, kije kugira ngo kiduhe ubuvyutse, twikangure, twige guhagararana n'abariko bararenganywa, twige kubabarana n'abababaye. Iyo wemeye guhagararana n'abariko bararenganywa, uba wemeye kubabarana nabo. Hari ico wemera guheba kugira ngo uhagararane nabo. Umwigisha yatanze akarorero keza, ararenganya umuntu kandi amurenganya gose. Abandi barabona bati aramurenganije kabisa, aramurenganije, mugabo ntibavuga ikintu na kimwe, barahora. Voilà, niho guca babaza ati ivyo nkoze iki? Mubona ndamurenganije? Batego uramurenganije. Ati none ko atawakuye n'ururimi mu kanwa, ati ata kintu na kimwe uvuze mugenzawe ariko ararenganywa, ariko arafatwa nabi, wewe uzobitahura nawe bakugitse nkuko. Nukuvuga ngo akarenganya ariko aragirirwa, nawe buca ukajamwo, ugaca ubitahura, ukabona akamaro kuko ari kuvuga wa musi. Twige rero gukorera abandi, twige kuvugira abandi. Bibiliya ivuga ngo ico ushoboye gukora ntugikore kikubera icaha. Nimba ubishoboye rero haguruka ubikore, utabikoze naho shigikira abariko barabikora. Nkuko umwigisha yabivuze, niyo banaka barenganywa ukumva bariko baratabaza, ntubatabare, ntubatabarize. Mu yandi majambo, ntihagire ikintu na kimwe ukora kubera bitakuraba. Umenye yuko buca ugacana yandi, nawe aho uwo wundi ari ejo nawe niho ushobora kuba uri. Urondere ukuvugira uhebure, kwa kundi wihoza n'abandi usange bihojeje. Tureke rero kuba basinda bibazwa, twishire mu kibanza c'abandi, twiyumvira ukuntu abandi bamerewe, natwe dushobora tumenya ico dukwiye gukora. Mu gitabo c'imigani igice ca 31 guhera ku murongo w'8 gushika ku murongo w'9 haravuga ngo teranura akanwa kawe uvugire abadashobora kuvuga, uburanire abadashobora kwiburanira. Murumva yuko umwigisha yigishije ibiri mu ijambo ry'Imana. Reka natwe twisunge aya majambo meza. Nateguye iki cigwa kugira ngo ndabereke akarenganyo kabishe kariko karakorerwa abarundi. Muri abo barundi isinzi nafashe akarorero k'abantu babiri bapfunzwe ku karenganyo ko kwego go hejuru. Uyu mwigisha Sibomana Emilienne yarashikirije amanyanga ku mugaragaro, ayashikiriza umushikiranganje w'indero, ati nuko
eheraba umuyobozi yahora agira ibi nibi ashurashuza abana voilà niwe yaciye ashigwa mu munyororo. Si ivyo gusa ntivyahereye ngaho, yaraciriwe n'urubanza sentare iramweza, ariko bashima kuguma bamubitseyo. Ibi bintu bishika gute? Ibi bintu mwobisigura gute? Umuntu yobintahuza yoba nde? Afande Ndayisaba Joseph, umupenebe w'igihugu, yakoze akazi ajejwe agatumwe n'umushefu wiwe, amubwira ati kora akazi nzanira ijya moto, arayimushira neza. Imoto ibikwa muri komisariya y'igipolisi. Afande aca arafatwa arafungwa, yagirizwa yuko yivye imoto, kandi moto iri mu gipolisi. Baramubikayo. Komisariya y'igipolisi Bururi iratanga iyo moto muri sentare, barayibona neza, kandi bapfunze Afande Joseph kubera iyo moto nyene. Iyo moto idandazwa icamunara na sentare. Mugabo Afande gushika n'ubu agomba mare imyaka 3 mu gasho, kandi imoto yagirizwa sentare yarayidandaje. Boneka abantu b'Imana, ibi bintu bikorwa mu Burundi bikorwa nande? Kubera iki babikora uko? Nta mategeko namwe n'amatoya akiriho. Mfasha akarorero k'aba bantu babiri bonyene, ariko hariho n'abandi ibihumbi n'ibihumbi bapfunzwe muri ubu buryo. Sentare yarabejeje mugabo bakanka kubarekura. Kubera iki? Hariho abantu bavuga bati gumiza iyo mihimbiri. Uwovuga ko atabutungane buriho mu Burundi yoba yihenze. Kubera iki ibi bintu biguma biba tubona ntihagire ico tuvuga? Kubera iki abarenganya baguma barenganya abantu turorera, bamwe bamwe twitwengera no kwitwengera? Ibi bintu birakwiye guhagarara. Igihugu kitarangwamwo amategeko, igihugu hataboneka umuntu afata ingingo, igihugu hataboneka umuntu avuga ati ibi bintu nibigenda uko, ati ibi bintu sivyo vyategerezwa gukorwa. Ahantu hatari mwene ubwo burongozi hama hari akajagari. Aho hantu nta niterambere ripfa ryarahabonetse. Oya namwe mbwira ukuntu sentare yokweza abantu hagaca haza abandi bantu bati okay nimubagumizeyo. Voilà, ivyo bintu birarengeye ubwenge bwanje. Bo reka ndeke kwirirwa ndavuga vyinshi. Ndazi yuko hari abantu baca batangura kuvuga ivyo bishakiye. Ngori umwasi w'igihugu uriko uravuga yuko igihugu kitagira ubutungane, ngo twarabahinyuye basha. Uwo muntu avuze ivyo rero buraca bagaca bamuta mu gasho, kandi bamurenganije agasubira gusemagura ijuru. Ijuru akarisemagura, akarira, akabura uwayaha, akabura uwaririra. Akarenganyo kagirirwa bagenzi bacu twari dukwiye kugahagurukira twese ata muntu numwe avuyemo. Kuko utakagwanije nawe buraca ugaca ukagirirwa. Ereka nsubire nsabe umukuru w'igihugu, we mucamanza w'ikirenga, izi dosiye zose ndazi yuko azizi. Dosiye ya Joseph Afande arayizi, dosiye ya Emilienne arayizi. Reka ndamwisabire ngo mu bintu yoshira muri programe akure mu nzira ibi bibazo by'abantu bapfungiye ubusa, by'abantu bejejwe na sentare mugabo hagaca haboneka abantu bigikenye bagaca babagumizayo na gusa kubera amahera yabo canke kubera inguvu bafise. Sentare gaca urubanza, generale ati ntavayo kizire. None abantu b'Imana ibi bintu twobiterana imbere gute? Hariho rero n'abandi bantu bigira gugu ukamengo bobo ntibazopfa barenganijwe n'umunsi wa rimwe. Niyumvire gufungira umuntu ubusa umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 5, imyaka 10 ari mu gasho, wamupfungiye ubusa. Umurekuye aho kumuhindisha yakababaro ukamubwira ngo taha. Uwo muntu uba waramwiciye ku musozi.
ndabona umunsi umwe abantu babazwa n'aka karenganyo bagiye hamwe bakavuga bati oya ibi bintu nibihagarare aho vyabereye, kandi nta gicumuro na kimwe bazoba bakoze. Akarenganyo niko kama gakwega induru zose, niyo nyendamuvano y'amabi yose. Subire ndangize nsaba abo biraba kumaramazwa n'ibi bintu maze babitorere umuti. Aba bantu bapfunzwe barenganywa barekugwe, mbere bahabwe n'indishi y'akababaro. Ndasubiyemo, bezwe bateko bahabwe n'indishi y'akababaro. Iyo aba hari intwaro ibereye yubahiriza amategeko, abantu bapfunga abantu babarenganije nibo baba bakwiye gutanga indishi y'akababaro. Leta ibikwiye guca itanga iyi ndishi y'akababaro, igacigira action réquisitoire, igaca yonyene isubira ikaburanya abo bantu. Reka ndangize, mwibuke kugira subscribe, jeme no gufyonda kuri kakazogera. Ahasigaye reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.